Bakunzi bacu bakunze ibiganiro bica kuri Akamo Channel, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Amen. Kandi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko twabasezeraniye rero uyu munsi twahisemo gufata umwanya kugira ngo tubashe kwishura abakunzi b'ibiganiro byacu, kuko twagiye tubona ibibazo byinshi bibazwa n'abakunzi b'ibiganiro Elias, bakagenda babaza ibibazo bitandukanye, kandi tubona ko abantu badukurikirana cyane n'ukuri Imana ibahezagire cyane. Muradukurikirana muri benshi, ibibazo byanyu turabibona, kandi ibibazo byanyu bituma turonka iyindi mudu ziko bituma tunezerwa mu by'ukuri twabona yuko dukurikirwa, abantu badukurikirana n'ibintu byiza cyane. Abantu badasanzwe Imana bahezagire cyane. Abantu b'Imana cyane gose. Nk'akarorero hari umupapa yitwa Mugisha David, uyu aradukurikirana cyane, cyo kimwe na ba Gervais Thomas, ba Fabien Kizimana, ba Kimana Dodo Pluton, abo bose aradukurikirana. Hariho n'abandi Moderne Graphic and Planting, abo nabo baradukurikirana. Ni benshi. Hariho n'ubundi Jose Muhimundu baradukurikirana, aba bose ba Andre Ngenzi baradukurikirana, Andre Ngenzi mu Kamenge, n'abandi benshi ndabona connection iriko iragenda neza ukuntu. Harona Nimpaye Christophe bose ndababona, Elizabeth Kankindi, cyo kimwe na Madame Kamele, Boni aho ni wawe nabo uraje connection. Ndiko ndabona yuko abantu badukurikirana mu by'ukuri n'abantu benshi kandi badasanzwe, no mpamvu ni cya kintu bavuze tutegura urubanza ukabura abantu baza kugukurikirana mu rubanza. Wowe baracane. Ariko turabona neza yuko abantu badukurikirana neza. Turabona nk'aba ba Dorine Nirandekura, ba Bonheur Maisha, ba Cyril Ndikumana, ndabona uyu Niyonzima Edouard, ndabona n'uyu Samuel Mazina, hamwe n'uyu Kwizera Edimo. Mu by'ukuri ndabona yuko bajya utibagiye n'abandi nk'aba ba Cassette Caranziwe, Cassette Caranziwe, Nunzwe nayo John Kelly, n'abandi benshi abo nabo kumbure urubuga rubashe kuduhereza, ariko murazi yuko biba bidasanzwe. Ariko dushimire kandi kwa ubuyobozi bwa Akamo Channel ku buryo ubu turonsa ama connection meza kandi yagezweho, bigatuma iyo turiko turasesangura tuca tubona ibintu byihuse cyane. Urabona ko n'ubuhinga buteye imbere kandi buteye igomwe, kuraba gusa ibintu bikaca byizara byonyene. Abantu rero turabashimira cyane kuko ngene badutera intege kuri iki kiganiro, kandi turabona yuko batwitwararitse, baradukeza, ni byinshi bakanatubaza, byose biraturyohera kandi biraduhimbara cyane. Ibyo biraduhereza umwete. Nk'aba mbere hari n'abandi tutashoboye kuvuga, nabo nyene badukurikirana cyane, ni benshi cyane. Ariko reka tubandanye uko bizogenda n'abandi. Nivyo n'akarorero kuri uyu mazina Samuel, ariko imbere ko dutangura, kuko murazi yuko ni kenshi abantu tuba turayaga kumbure iyo twiyegereje Imana, Imana iraheza ikumva, ikadutahura, ikadufasha, ikaturongora, tugatangura amahoro tukarangiza amahoro. Bone wumva gute? Urashaka kudusengera? Reka dutanguze isengesho. Reka dusenge. Muremyi w'isi n'ijuru Yehova Mana, iyo uvuze biraba, iyo utegetse bigakomera ntuhage cyubahiro. Muri kano kanya tugiye gusabikanya hamwe no kwishura ibibazo bya bene data badukurikirana batubajije. Turagusabye ku bwacu navyo twoshobora kubyishura, ariko uzubane natwe maze nabakora dukurikirana ukomeze kubahereza gutahura kuvuye iwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Namjazakallahu. Haya, shukrani kwa sababu kwa kuwa tumeshajirekebisha na Mwenyezi Mungu Alam Tabaraka wa Taala. Najua tunaanza mada yetu ya leo tukijua kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi, kwani tumeshajirekebisha naye Mwenyezi Mungu, na najua mambo yatakuwa sawa na barabara tukwenda pamoja kwa ajili ya kuwajibu maswali yenu, na mtakavyopata muda basi endeleeni kutuliza maswali, kwani tuko hapa kwa ajili ya kuchangia na nyinyi
maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaanza kwanza na huyu ndugu yetu ambao ni Samuel Mazina. Ndio. Samuel Mazina. Naona huyu amesema. Samuel Mazina hapa amesema muze muduha umwanya twese tuzokwame tuza kubaza muri studio. Samuel Mazina anaomba muda ili awe anakuja hapa studioni ili aweze naye kuuliza maswali akiwa anasi live. Oya uyo twomwishura mu jamaa na kibazo kiretse nitwakomeza kuvugana nawe turamuha ikaze. Ni byiza cyane. Muda wote kama una muda basi njoni hapa studioni, tutakupatia muda kama tulivyompatia muda ndugu yetu Moses Chisha hayo ambao tumemwona siku zilizopita. Tena tufuatilia sana huyo. Na huyu ni mmoja wa watu wetu ambao anatufuatilia sana kabisa huyu. Huyu jamaa Chisha hayo Mwenyezi Mungu amuzuku. Kabisa. Haya mnukuu na kila la kheri. Haya shukrani. Ndio. Hapa kuna swali lingine ambalo limeulizwa na huyu Akimana Dodo. Akimana Dodo ameuliza swali kisema ndio mega muri mwishengero iri ihe muri bande mugira mutanguze ishengero. Anauliza nyinyi mnatokana na kanisa ipi? Nyinyi ni akina nani? Je, mnataka muanze na kanisa lenu? Tukianza na hili swali, nyinyi ni kanisa ipi? Jamani, najua si kwa ajili ya kujua sisi ni kanisa ipi. Sisi ukituliza mambo ya makanisa muda mwingine ni kama utatuchanganya. Naam, gusa icyo yomenya yokurikirana cyane ikiganiro twatanguriye ko kivuga ndi twebwe turi bande twarivuze yuko turi abantu bemera Imana, abantu babavuga butumwa, rero turi abantu twubaha ibyagezo by'Imana 10 atana kimwe dukuyemwo, abantu tutarigiriza, abantu bibera Qur'ani yemera yuko turi abizera, abo turabo rero. Ikindi naco ntabwo tugomba gushinga ishengero kuko ishengero ntabwo rishobora gushingirwa kuri YouTube. Oya, ahubwo hano tuhari nk'abavuga butumwa, abantu bemera Imana, kandi duhari nk'abagwiza ubutumwa kwisi yose. Nico tubereye hano. Ni Akimana Dodo. Yani Imana nibaza inyishira tomoye neza. Hatuna lengo la kuanzisha kanisa. Sisi ni akina nani? Ni watu ambao tunaheshimu amri za Mwenyezi Mungu. Ni watu ambao Biblia na Qur'ani inatujua kama waumini. Ni watu ambao tunakula chakula halali na tunakataza chakula haramu. Kama tulivyoona, ukitaka kujua sisi ni akina nani, basi anza na kipindi cha kwanza ambacho kinazungumza sisi twebwe turi bande. Ukweli kabisa mu by'ukuri akurikiranye ikigwa ca mbere acaronga inyishu nziza ikibazo ciwe yabajije, kandi twebwe turabemera Imana. Turabemera Imana, twebwe ivyerekeye namuntu yotanguza ishengero ku bwa YouTube, ku abantu bose bavuga ubutumwa ku YouTube, mbega baba bagomba gushigiza iri shengero. Oya, twe numbero yacu ni ko kwiza ubutumwa ku isi yose. Nibaza yuko ico kiratahuritse. Hama rundi yabajije ikibazo ni Chisha hayo trading services. Unawe yabajije ikibazo atubaza ngo ijambo ry'Imana niryo ryaremye ko rivuze biraba. Mukurema usomye igitabo cha Zaburi 33 ku murongo w'icenda ni wavuga ngo kuko yavuze biraba yategetse birakomera. Bimana neno ndilo limeumba, kwani amesema yakawepo na alihamuru yakawa mazito. Hicho ni kitabu cha Zaburi 33 aya ya 9. Sasa anasema ndio neno la Mungu limeumba. Na neno la Mungu katika kuumba lilikuwa likitamkwa tu kuwepo haya na yanakuwepo. Sasa kama neno lilivyotamkwa ndivyo hilo neno lilitamkwa kwa Isa ni Masihi, likasema ewe Isa kwenda ndani ya tumbo ya Mariam. Sasa inakuwaje Isa achukuliwe kama Mwenyezi Mungu na akiwa huko ametamukwa na neno alafu akaumbwa? Ni gute Yesu yofatwa nk'Imana kandi yabayeho kubw'ijambo ryavuga ngo ibiti nibibeho bikabaho? Niryo ryavuze ati na Yesu bamunda Mariya, Yesu bamunda Mariya. None bigenda gute ngo Yesu acike Imana? Naam, rero yabajije ikibazo ciza cyane uyo Chisha hayo kucerekeranye n'ijambo, ashaka kwerekana yuko Yesu atari Imana. Bigenda gute mugereranye Yesu n'Imana mu gihe Yesu ari jambo yashize muri Mariya n'ibindi byinshi yagiye avuganye ivyo. Ariko ico twamwishura nuko Imana ifise ubushobozi burengeye ubwo twebwe abantu dushobora kwiyumvira. Imana rero ishobora kwihindura nkuko twavyize. Imana ibera hose icarimwe, Imana rero 2:23. Imana rero yihaye umubiri
yihaye umubiri ibana natwe. Ijambo ryayo, ijambo ry'Imana niyo mana. Ijambo ry'Imana niyo mana. Rero iryo jambo ryihaye umubiri ricika umuntu, iyo muntu aca yitwa Yesu Kristo. Rero Yesu Kristo n'umuntu mu buryo bw'umuntu tumubonamwo, n'umuntu kuko ni Imana yihaye umubiri, ni jambo yihaye umubiri, uyo jambo iyo mana yihaye umubiri. Rero tubona nka Yesu Kristo, ariko kandi uyu Yesu Kristo ni Imana yihaye umubiri. Ego n'akarorero nk'ubu ndashobora kuvuga ati nzoza iwawe kukugendera. Naam. Nk'ubu nkavuga ati nzoza kukugendera, ariko nzoza ndi nk'umukozi wawe. Sivyo? Nzoza iwawe kukugendera, ariko nzoza ndi umukozi. Iyo rero inje ni jewe nyene nje, mugabo nje nk'umukozi, ariko naragutegura ati nzoza kukugendera. Niba rona Yesu Mariya arabwiwe ngo uzobyara umwana, niyo mana nyene ivuze. None Imana ivuze tuzobyara umwana, hama akaba ari yiza ikavuka igacika umwana, ucugomba gutandukanya ivyo bintu. Kuba byavuzwe n'Imana hama ikaza ikabikora, nibisigura yuko icyakorese n'icavuzwe bitandukanye. Kubera iki? Dusomera igitabo ca Yohana 10 ku murongo wa 30. Umva icyavuzwe n'icyakoretswe nibice bitandukana. Je ndashobora kuvuga hama nkaza ngashira mu ngiro ico navuze. Nibice bisobanura ngo nshize mu ngiro ico navuze, ngo ico navuze nico nasize mu ngiro ngo biratandukanye. Oya, Imana nibasize mu ngiro ico yavuze ati nzoza, ikabwira Mariya tuzobyara umwana, hama uwo mwana akavuka, mugabo akaba ari Imana yambaye umubiri. Iyo ntabwo ari ngorane, kuko aho nyene muri Yohana 10:30 aravuga ati jewe na data turumwe. Bimana yeye Isa anasema mimi na baba ni kitu umoja. Bimana sasa kama yeye Isa amezaliwa kupitia neno ambalo limeambiwa na Mariam, tungajua je huyu Isa kabla hajazaliwa alikuwa wapi? Na kama hili neno limetamkwa na malaika kwake Mariam, je aliyolitamka hili neno ndiye akaja? Kwani kwanza lililosema hapa ni neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ndilo likamwambia Mariam utazaa mtoto umuite Isa. Ni neno la Mwenyezi Mungu. Na Isa tumeona kwamba hili neno la Mwenyezi Mungu ni Isa. Bimaana Isa ndo alikuwa anasema utanizaa mimi na utaniita Yesu. Kwani Isa ni neno la Mwenyezi Mungu na neno ndilo lilikuwa linazungumza. Sawa. Swali hili kabisa. Sasa swali hili natamani kwanza kutoa ifungo hili kabisa kwenye kitabu cha Waibrania. Abaheburayo igice ni cha 5 ku murongo waho wa 11. Ndasoma amajambo aravuga ati ngo dufise ko byinshi byo kuvuga nayo mengi ya kunena kwa kandi bigoye, na haya mengi yana ugumu wake katika tafsiri, kuko mwabaye kwa maana watu wengi wamechosha wakaziba masikio ili rero kino kibazo cingura mutima. Kandi kibazo mungene data yatubajije ni cingura mutima mu byukuri, kandi gisaba ubwenge kugira ngo umuntu aze kugitahura kandi no kucishura. Kuko amaze kubaza mbega ko tubona uko Imana yaremye ikoresheje ijambo ikavuga ibintu bikaba, na Yesu Kristo aravuga, Imana iravuga ati bamunda Mariya biraba uko nyene. Mbega none uyu Yesu Kristo mu byukuri ageranwa n'Imana? Uyu Yesu Kristo ni Imana. Rero uyu Paulo yarabivuze uye mu Baheburayo yuko dufise byinshi byo kumuvuga ko bigoye iki isobanuro ivyo abantu benshi bamwe badashobora gutahura. Ariko rero ngaho muri mu Baroma uje usoma ngaho mu Baroma rero mu Baroma rero hacabivuga neza. Tusomye mu Baroma 9 ku murongo wa 3 ko turishura umwene data ko iki kibazo ciwe yatubajije. Abaroma 9 ku murongo wa 5 bimana kitabu cha Warumi 9 aya yake ya 5 handisa amajambo akurikira. Bafise basogokuruza inasema wao wana mababu zao babandi kandi mu mubiri Kristo yamutse kuri bo, na katika mwili Kristo au Isa al-Masihi ametokana na wao. Bisobanura iki? Imana uburyo yarinze gukoresha ijambo arisha muri Mariya kugira ngo Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo nivyo ari kumunanira ngo aze mu bumana bwiwe ngaha ku isi. Yari kuza akaza mu bumana bwiwe gashika ngaha ku isi, ariko abantu ntibari gushaka kumwihangana cyangwa tumwakire, twari gutinya twagira ubwoba. Imana rero yashimye kucisha mu nzira yo gukoresha kuvuga ijambo kwa kundi yarema, hama iryo jambo nyene kijyambika umubiri nkuko yavuze muri Yohana 1:10
na kane Neza kandi cyane. uwo jambo iryo jambo ryihaye umubiri ribana natwe ngo twitegereze ubwiza bwaryo bimana rya jambo ry'Imana nyene rimwe ryavuze ati wewe Mariya uzopfa Ego. niryo nyene ryasubiye kwambara niyo mpamvu rero kandi urabe rero ukuntu Yesu Kristo ukuntu Imana yamuvuze ngo abe muri Mariya ni mu buryo bw'igitangaza kuko iyi nkumi Mariya turazi neza yuko yari isugi ntiyari bwabona umugabo nta n'umunsi umwe yari bwigira abonana n'umugabo ariko mu buryo bw'igitangaza naho iyo yakoresheje Imana yavuze iravuga araba muri Mariya maze yamuka kuri twebwe mu isomo twasomye ngo Yesu Kristo agira ibisokuruza by'abantu ku mubiri agerezwa kwamuka muri twebwe mu bantu nyene acarabandanya ngo niwe ari hejuru ya byose uyu rero ayane yuyu yuko yote kabisa ari hejuru ya byose ngo niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira amen. Mungu anayestahili kuabudiwa milele. Niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe byose. Rero niyo mpamvu rero mwene data uburyo bwose utegeza gutahura neza yuko iyi Mana nyene ari Imana ikwiye gushimwa kandi yakoze mu buryo bw'igitangaza. Yani majambo dufise Imana ivuga kandi ikora kandi yumva. Kuba rero ivuze hama igashitsa ariyo yonyene ishitse ivyo yavuze nibisigurika yuko ivyo yavuze n'ivyo ikoze babitandukanye ahubwo bisize mu ngiro ivyo yagize gute. Noneho rero tumuhamagarire gukurikirana icigwa urengeye kwitwa intumwa cyahere bice cyambere cya gatatu twarerekanye uyu jambo ryari yitwa ijambo ryari yitwa Imana ryari yitwa umuntu ryari yitwa ugenda kutegeza kumenya ati muri ro mwanya no mwita intumwa mugihe yamaze kwambara umubiri mugihe yamaze kwambara umubiri akaza kuba intumwa ku bantu ndamwita intumwa mugihe rero yahagaze nk'ubunyabubasha akabwira Satani ati ntukagerageze jewe Imana yawe yitwa iki Imana mugihe avuze ni jambo mugihe ari mu yihema naho n'umuherezi aho hose nibaza yuko umwene data twamushe neza kandi Imana imuhezagire cyane kandi muheze gutahura ari wundi mwene data ndabona ngaha two turakurikirana neza muri connection neza turabona ari wundi yitwa Richard Matwi uyu Richard Matwi yaratubaye ikibazo avuga ati Yesu arengeye kwitwa intumwa gute uzi uyu muntu afite izina ryiza ba Richard Matwi byumvikana ko umuntu arategera kandi Imana imugirire neza cyane uyu rero Richard Matwi yarabagira ati ngo Yesu arengeye kwitwa intumwa gute kandi akora ibikorwa by'intumwa kandi akora ibikorwa ni gute Yesu yorengera kwitwa intumwa kandi akora ibikorwa by'intumwa numva Elias aho nyene niho nyene arengeye kwitwa intumwa nyene none nk'ubu so abakoze ibikorwa nk'ibyo wewe wokora none ucuvuga ngo se wa Elias ni Elias oya ntabwo ari Elias ariko ararengeye kuba Elias kuko ani se wa Elias Yesu yakora ibikorwa by'intumwa ntabwo bimugira intumwa gusa arengeye kwitwa intumwa twabonye n'umuherezi n'Imana niba arengeye kwitwa intumwa byumvikana yuko kwanza arimo akantu k'intumwa gukora rero ibikorwa by'intumwa ni kubera ko ari intumwa gukora ibikorwa birengeye intumwa ni kubera ko arengeye kwitwa intumwa gukora ibikorwa by'ubumana ni kubera ko ari Imana ndashaka gutanga nk'akarorero kugira ngo tumutahuze neza uyu muntu nk'ubu ndashaka kuvuga turashaka gufata kuri dufate nka perezida nka nyine cyubahiro umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu afise titre y'umukuru w'igihugu ariko umukuru w'igihugu arashobora gucisha bugufi urabona ko mu Burundi wacu visa president bicisha bugufi kandi biyegereza abanyagihugu arashobora kwicisha bugufi akagena mu banyagihugu warashaka gafata n'isuka umuraje ubona ko ari umwene gihugu neza cyane agafata n'isuka ukamenga n'umurimyi arengeye kuwiki arengeye kuba umurimyi uwo batamucunze atabapolisi bari kumwe ata abantu ba security bari kumwe uvuga tujya mwene gihugu arazi gukubita isuka rero uvuga tujya mwene gihugu kwisuka ararenze ariko ari president kubera ko yakoze ibikorwa by'ubwene gihugu nibisubira ko ari umwene gihugu gusa n'umwene gihugu nivyo kubera ko igihugu ari ciwiwe ariko arengeye ku umwene gihugu kuko ni president de la republique akona ugashire neza cyane niyo mpamvu rero Yesu Kristo hari ibikorwa bimwe yagiye akora birengeye yagiye akora nk'intumwa n'ibindi yagiye akora birengeye
ndashaka gutanga rero cyagiye Yesu Kristo ari kumwe n'intumwa ziwe mu kiyaga bari kumwe mu kiyaga hama Yesu Kristo ariko aratembera hejuru y'iki y'amazi ariko aragendera hejuru y'amazi intumwa ntibabasha kubishobora yarakoze ibikorwa birengeye iby'intumwa zagize azura Lazaro amazi iminsi 3 yaranuse ibyo byose ibikorwa birengeye kwitwa intumwa Bimana Isa kama Isa kutenda kazi ya utume haijamulishwa kuwa huyu Isa ni mtume peke yake, ni mtume tu, hapana. Kwani anaweza katenda vitendo vya mitume na akatenda vitendo vya uungu, akatenda vitendo vya nabii. Yani yuko mahali pote kwa kila chochote, kwa sababu yeye ni zaidi ya kuitwa mtume. Sasa akitenda mambo ya unabii ya utumwa haijamaanisha kwamba ni mtume peke yake, hapana. Kwani tumeona kuwa hata rais wetu huwa anajibadilisha kuwa kama sisi. Unakuta yuko na wananchi huku akifanya kazi ya shughuli kwa ajili ya kuendeleza nchi. Wewe ukimwona utasema bana huyu ni mkulima, lakini kwa sababu unaona akiwa pamoja na wananchi. Lakini akiwa anasimama kama president utasema jamaa president anapita huyu anazidi kuwa mkulima, yani mkulima huyu baba ni rais. Lakini akiwa kwenye na binadamu huko na wanakulima watu wadogo hapa mtaa bila hakuna security ambayo yuko pamoja nayo, utasema bana huyu jamaa huyu mbona jamani raia nifuatisha nyingine swali kabisa. Ndio hivyo tu, hicho ni kitu aula. Ni kila cha Isa kunyenyekea kwake. Isa ni kwicisha bugufi kwa Yesu. Ikibazo cyabajijwe kandi na mwene data cishayo jamaa unajua anatuuza sana huyu jamaa cishayo. Mwenyezi Mungu amubariki sana. Anauliza hivi, Yesu agiranywa na Adamu wa mbere. Gusa Adamu wa mbere ikimutandukanya na Yesu nuko we yabumbwe yararemwe. Rero Yesu nimumugereranye n'uwamuremye, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kamuumba kupitia neno. Sasa nasema huyu Isa kama Biblia inasema kuwa Isa ni Adamu wa pili. Sasa kama Isa ni Adamu wa pili, inakuwaje Isa afananishwe na Mwenyezi Mungu ambaye aliumba Adamu? Huyu jamaa ana akili sana huyu jamaa. Jamaa na maswali. Huyu jamaa kabisa ni tutamuitisha basi hapa tutamuitisha. Sikiliza swali vizuri. Nimeisikia kabisa. Ati Yesu Adamu, Yesu agiranye na Adamu. Kandi Adamu yaremwe ni Imana. Bisigura ko na Yesu kubera ko agiranye na Adamu yaremwe ni Imana. None ngana ni Imana gute kandi yaremwe ni Imana? Ico kibazo je ni bya bintu twavuze yuko tumufise ko byinshi byo kumuvugako. Turashaka kuvuga yuko Yesu ari Adamu wa kabiri. Turashaka kumwita Yesu yuko ari umuherezi. Turashaka kumwita Yesu yuko ari umwana, ari numwa, ari mwana kondo, intama y'Uhoraho ikuraho ibyaha bari mu isi. Ivyo umva Yesu bamwise Adamu, bivana bamwise Adamu kubera ko yambaye umubiri achiko umuntu. Sasa anaitwa binadamu. Ndiyo maana Biblia inamuita Adamu wa pili, kwani ni binadamu ambayo alikuja kwa sababu ya kuponya na kusolve ulimwengu. None kino kibazo rero yabajije cishuwe kandi yabaye nk'utunganira ko yavuze Yesu agereranywa agereranywa ntagari Adamu, agereranywa na Adamu wa kabiri wa mbere akasaba Adamu wa kabiri nuko yambaye umubiri. Nuko yambaye umubiri. Ico Imana imuhezagire mu kutunganira. Acabana ngo Kristo Yesu numuherezi atuvugira kwa data. Rero ariko aratandukanye, hari itandukaniro rinini hagati y'Imana na Yesu. Kubera iki? Yesu numuherezi atuvugira kwande kwa data. Narumvika ikintu. Yesu nk'ubu gende ngaha mvugira uyu Bonide nkamuvugira kuri wewe. Rero hari itandukaniro yawewe ndiko ndavugira ko uyu najewe ndiko ndavuga. Biratahuritse kuko ategeza kuba hitandukaniro nyene. Wowe uri kuravugira umuntu notegeza kuba we. Uko niko yari karabyumva. Nuko we ndikavyumva. Ariko ngaha twifashije kano karorero burya je ndumucamanza. Ndumucamanza hama mbaye ndumucamanza mfise umwana wanje arakoze icaha. Je nk'umucamanza
mbwirizwa gucira urubanza uwo mwana wanje ariko kandi nije ndamusabira ikigongwe namucira urubanza ariko kandi nije ndamusabira ikigongwe rero nabaye umusavyi w'ikigongwe reka mvuge ngo umuherezi sinzi ariko reka mvuge kandi ko nabaye umucamanza mu bisanzwe kuri akarorero kawe nyene umuherezi mu karorero k'umuherezi yari umuhuza hagati y'Imana n'abantu Kristo nawe aje nk'umuhuza hagati y'Imana n'abantu ni kubera iki yiswe umuhuza hagati y'Imana n'abantu mane majambo ni kubera iki yiswe umuherezi hagati y'Imana n'abantu ni kubera ko yavuye mu ijuru akaza kugira ngo biciye kuko umwizera Yesu tubona Imana nkuko kujya kuna abantu bizera igikorwa cy'umuherezi kikabakiza niko n'umuntu yizeye Yesu abona Imana ivyo nivyo Bibiliya yihita Yesu kuba umuherezi umuvugizi hagati yacu n'Imana wizeye Yesu directement ngaho waba wizeye Imana ivyo rero urumva ubivuze rero ko nucu ugomba gutandukanya ivyo bintu kuko Yesu avuga ngo jewe na data turiki turi umwe wanashima dusomere Yohana 14 umurongo waho waga udusomere 14 Yohana ku murongo waho kugira ngo vyumvikane neza ku murongo waho w'10 havuga gute hari amajambo avuga ngo ntiwizeye ko jewe ndi muri data umviriza Yesu avuga ngo jewe Yesu ndi ndani muri data na data ari muri jewe na data nawe ari ndani muri Yesu cha wibaza rero Yesu ari ndani muri data data nawe ari ndani muri Yesu none bigenda gute data yinjira ndani muri Yesu nico Yesu nawe yinjira ndani muri data ni bya bindi bigoye isobanuro kumbe rero bikiri kintu kimwe kuko niba kimwe kiri mu kindi kaba mu kindi nawe wobivangura ukoresheje ubwenge bw'umuntu ntabwo biragoye gutahura yani Isa anasema yani Yohana 5:14 yake ya 10 kwamba mimi ni ndani niko ndani ya Baba na Baba iko ndani mwangu. Kwa sababu gani? Yohana 10:30 anasema mimi na Baba ni kitu kimoja. Ndo hivyo bimaana sasa Isa kuitwa kuhani ni kwa sababu tendo lake la kumwamini linasababisha watu waelekee kwake Mwenyezi Mungu. Katika kumwamini Isa anatukumbanisha na Mwenyezi Mungu, kwani yeye Mwenyezi Mungu tukimwamini tumeambatana na Isa, bimaana tumeambatana na Mwenyezi Mungu. Hiyo ni aula ariko rero bisaba yuko umuntu agira ubwenge bw'ijoro kuko ubwenge bwo kuyisi biragoye gutahura. Arwe none yacabandanya nyene shisha hayo uyu nyene uyu mwene data shisha hayo trading services ni yacabandanya avuga ngo ikindi kibazo abaje ati abana yavuze ati ngo ni gute Satani yagerageje Imana kuko Yesu ni Imana. Ati umva yamaze gutara ko Yesu ari Imana. Mugara cyavuze ati ni gute Satani yagerageje Imana mu gihe Imana ariyo muremyi yanamuremye Satani. Bigenda gute ngo Imana yaremye byose igeragezwe n'uwayiremye. Acabandanya kandi avuga ngo ni gute Satani yotwara Yesu canke yotwara Imana akamuhagarika hejuru ku rusengero kandi amusumba ububasha. Ico kibazo bwana Gervais twaracishuye nibaza yuko uwo gikenera yogenda kuri akamo cano akaraba aho twariko turaganira n'uwitwa Eri Moses nibaza yuko ico kibazo twamaze acha kibona ahantu twaganira na Moses acha kibona nivyo arabandi bavuze ati ariko gusa akanongera arabandi gatoya gusa gatoya nuko Yesu kugeragezwa ku mwana w'umuntu ko yari yambaye mubiri ategeza kugeragezwa nka Satani twarabibonye ico baraba ico kigwa cyo kwikibazo baraza ko na byinshi bisumba ibi kuko niyo nisho aha ari kazo kivuga ngo muze baraduha nimero yanyu kugira ngo tuze turaba telefona tuganira. Ivyo ni bisanzwe mushaka kuturondera kuri WhatsApp kuri telefone mutondera kuri izo nimero mubona ngaho umuca muturondera kuri izo nimero mubona zamaze gushigwa aha nkuko muzibona ngaho muca muturondera hama tukaca tubitaba tukavugana namwe. Hama ngari ikibazo cha mwene data mu kurangiza ni mwene data Elizabeth Kankindi aravuga ngo ni kuki muvanga ivyera n'ivyirabura muremeza ko korowani yera nka Bibiliya urumva mu gihe tuzi ko abasilamu basenga ibigirwamana bo aha usanga tuyagusa nibaza yuko ibibazo bana mu vyigwa biri imbere byo cyishura neza cyane cyo cyigwa gusa tubabwira gatoya musomye mu gitabo cy'umusiguzi aravuze ati ye musiguzi arababwiye ati
yaravuze ati ni vyiza kuronderera ino nino umusiguzi 7:27 ni vyiza kuronderera muri Bibiliya no muri Korani kugira ngo umenye ibintu byinshi kurondera no muri Bibiliya no muri Korani bisigura yuko ivyo bitabo tubigereranije canke tubigereranije ni gusesangura tegera turasesangura hashoboka naho gitoba Bibiliya cyangwa Korani hari ukuri tuhasoma nuko rero urumva ni uko bimeze urumva aho rero kuri ico kibazo ni kumva yuko ari byinshi bazogenda bishurwa mu bibazo biri imbere mu byigwa biri imbere bazogenda baronka inyishu kutubaza kuri Bibiliya na Korani ivyo kumbure bizaba biri mu byigwa bindi ivyigwa ni byinshi turacari kumwe turacasesangura inyandiko muzomenya byinshi wewe gusa tugereze kaze ko bandanye kurikirana akamoceno kugira ngo wimenyere byinshi mu vyiyoboka Imana ihabwe icubahiro kuko Imana yabiduhereye ubuntu niko natwe tubishikiriza ku bantu b'Imana ku buntu kuko Imana yabiduhaye yagonje ko tubihishura mu gihe nk'iki Imana ihabwe icubahiro nabifuza kuvyiga tukaba turondera turavyiga turabigisha naho bakaba bigisha ushaka kuba umwigisha wa bino turakwigisha mu ndwi zibiri gusa cyangwa ukwezi banuko ufata tuba tugumaze guhindura umwigisha si twege tubishukora ariko mwema bamaze kugushoboza kuba umwigisha bikaba bimaze kumera neza ubundi mwene data yaratubaje avuga ngo Yohana na Yesu ndiyo bataniye hehe bakoze ibikorwa bimwe urumva icyo kibazo cyiwe Yohana na Yesu bataniye hehe mu gihe bose bakoze ibikorwa bimwe tiwanashima ivuka rya Yohana ryarahishuwe n'umumarayika kandi n'ivuka rya Yesu naryo riza rihishurwa n'umumarayika nka kumwe rya Yohana ryahishuwe mbega ubwo uyu Yesu siwe yaje mu ishusho rya Yohana akashingira inahe hama Yohana nawe Yesu yihinduye Yohana agashingira inahe doka akaza aje nk'integuza mugabo ari Yesu bwiwe aje kwitegurira inzira ari we nyene yaje mwana majambo ari Yesu nyene aje mu ishusho ya Yohana nice kaza umuntu araciye ubwenge ariko yani alivyo kuja Yahaya alivyokuja Yahaya kwa kutamkwa na malaika kumwambia mama yake Elizabeti mama yake Yahaya kwamba atazaa mwana amuite Yahaya hivyo ndivyo ilivyokuwa hata kwa Isa japokuwa Yahaya amezaliwa ama Yohana amezaliwa kwa contact ya mume na mke kwani Elizabeti alikuwa na mume wake Zakaria na Elizabeti walikuwa mke na mume wakamzaa Yahaya lakini wakiwa tayari ni tasa Zakaria alikuwa ashakuwa tasa yani amesha simamisha uzazi akamzaa Yohana sasa inakuwaje je huyu Yohana si huyu Isa ambaye amekuja kwa sura ya Yohana ndio swali lake ili aje ajiandalie njia alafu baadaye aje arudi akiwa ni Isa huyu jamaa na akili unasikiaje hapa unajua hapa kuna jambo ambalo tunaweza tukalielewa hari kintu totahura muri bino bintu ubwa mbere Yesu siwe yoba yaje kandi nka Yohana ushima Yesu atari we yaje nka Yohana soma Yohana 1:29 umve ushima Yesu atari we yaje mu ishura ya Yohana havuga gute ubwa mbere igituma Yesu atari we yaje mu ishura ya Yohana Yesu yabyawe na Mariya akamugabo arinze kuboneka kandi Yohana yari yarabwiwe ngo Zakaria yarabwiwe ngo uzobyara umwana umwite Yohana azomuho gushingira inahe intumwa izoza inyuma yiwe rero Yohana mu kuvuga kwiwe habaye ukubonana k'umugabo n'umugore mu gihe Yesu atakubonana k'umugabo n'umugore kwabayeho ni kuvuga ngo Yesu nahuriye na Yohana kuko Yohana yavutse kukugomba kwa abana b'abantu mugabo ari Imana ibabwiye ati naho mwamaze kuba ibicambyaro muzovyara japokuwa wewe ni tasa utazaa akazaa kwa sababu ya kuonana kwa mume na mke lakini Isa hakuna kuonana kwa mume na mke ni Mwenyezi Mungu peke yake ameuchukua mwili na ndio maana Yohana akasema haya maneno kupitia kitabu cha Yohana 1:29 Yohana yita Yesu umwagazi w'intama w'Imana bukeye bwaho abona Yesu aza kuriwe aravuga ati
nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha c'abari mwisi. Yohana alipomwona Yesu anakuja kwake akasema, huyu ni mwana kondoo wa Mungu uchukao dhambi za ulimwengu. Sikiliza sasa hapa. Kwanza kuna Yohana, hicho ni cha kwanza. Kuna Yohana ambaye amezaliwa na Zakaria pamoja na Elizabeth. Na kuna Yesu ambaye ni Isa bin Mariam, amezaliwa na Mariam. Wote wako hapo wawili. Yesu sio Yohana, kwa sababu Yohana yuko hapa na Isa yuko hapo, alafu Yohana anamshuhudia. Naam. Anamshuhudia Isa ambaye anamuona wamezaliwa tofauti. Kino kibazo rero cha mene data cyamaze kwishurwa kandi kishiwe neza. Nagomba kugerageza gushira ko maja mu makeya. Ego bone. Kwiki kibazo cye mwene data nariko ndarondera ngaha muri connection nabonye neza isomo nariko ndarondera neza kugira ngo nze kumufasha kumwishura aho yabajije aravuga ati mbega none ahantu ushaka kutuma ku cyane cyane ngaha ubundi bwo Yohana na Yesu baratandukanye nkuko mwene data Gervais yabivuze, ariko mu buryo bwo mubiri nkuko baje mu buryo bwo mubiri n'abantu bose babayeho ngaha ku isi bariko baciye mu buryo bw'igitangaza, babonetse mu buryo bw'igitangaza aha ku isi. Rero uyu mwene data yaciye abaza avuga ati mbega niyo bari Yesu Kristo kiyagiye Yohana yaza ariwe yaje kwishingira inahe akaba ariwe yagarutse kandi ubugira kabiri. Ndavugane mu by'ukuri iyo nyinshi oya, harabayeho Yohana harabayeho nande kuko twabonye Yohana ubwiwe akamushingira inahe. Yohana ari ngaho tumubona na Yesu ari ngaho kandi urabe rero aha rero uravye Yohana ngo mukumushingira inahe mu nyuma Yohana amaze kuba ari mwibohero yatumye intumwa ziba tugenda mu mbarizi uriya muntu niwe cyangwa twite guhunda zoza. Nyo connection ariko ndarondera isomo kugira ngo ndaritange. Bisabumvikana yuko Yohana Herode yari yabufunze yaramenye yuko ariho Yesu nawe narakekeranya nuko tuko turakekeranya mbega ujya kuko je ndi mwibohero kandi naramushingiye inahe mbega niwe cyangwa nanje Yohana ndindire uwunda zoza. Niba rero Yesu ari Yohana ntiyari kuvuga ngo ndindire uwunda zoza. Oya mpamvu rero Yohana nawe yarakeneye kuko nige Yesu Kristo yari ahari na Yohana yari ahari bari abantu kandi babiri kandi bagaragara baboneka bari ngaho nyene ku isi. Rero si Yohana muri Mariya kubera ko Yohana aragaragara neza agaragara kandi Yohana nawe nubwiwe yararindiriye Yesu. Imana ibahezagire cyane kuri bino bibazo bya bene data. Mugabo niba utanyuzwe kama atuja gusa sahihi kwenye swali lako hauna budi la kuweza kuuliza swali kwa mara nyingine alafu na sisi tutadiri na swali lako, hivyo pole inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha utapata majibu sahihi na kuelewa vizuri kama unavyotaka kuelewa, kwani maandiko ya Mwenyezi Mungu ndiyo ananiwezesha mimi kuelewa, pia Elias na Boni yanatufanya sote tuelewe Mwenyezi Mungu ala tabaraka wa taala. Kingine kitu unajua, watu wakituuliza maswali kama haya na sisi pia huwa tunasoma si wanatupatia muda wanatusaidia wanatupatia muda kupekua maandiko, yani huwa mnatuuliza ili tupate muda wa kuchambua maandiko. Jamani vizuri sana na usipoelewa uliza tena ili na mimi munipatie muda, yani nataka mnikoseshe amani kabisa. Nikosesheni amani tupate muda wa kuchambua maandiko. Sasa sisi tumejitolea kazi ya Mwenyezi Mungu hapa kwa ajili wewe nikoseshe amani. Maswali mengi uliza, kibao chungu nzima uliza. Niko hapa, tuko hapa kwa ajili ya majibu. Elias, unaweza kaweka ombi kwa ajili ya kumalizia. Tuombe. Ndio. Turagushimira Mana uri mwijoro kugenda tuzigamye muri kino kiganiro cyo kwishura bano bene data. Reka tugusabe ngo bandanye dutahuza amajambo yawe, utwigishe utuzigamane n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakallahu khairan. Naam.